nitwa niyo gushima Happy. Groupe yacu yavuze itariki 18 z'ukwezi k'umunani 2019. Hama kuba nitwa Happy Rick Family, urumva ko harimo Eric senage umutware wanje Happy sewe nyene senior nabo akaba ari abana rero junior yo muri Kazoza. Inshingano yacu nka groupe Happy Rick Family kintu twashize imbere ahanene nivuga butumwa riciye mu kuririmba nkuko musanzwe mubizi indirimbo zacu muzikurikirana ku mbuga, hama nivuga butumwa nyene gahantu shengero shaka amashengero yateguye Korani turakunze kurusha aho bigeze kugira umukweli yaseruka azosange twambaye tumaze gukora amavuga butumwa menshi cyane ararenga muri 5 aho twagiye kuvuga butumwa mu Maramvya tuja mu Gatumba, turava mu Gatumba tuja mu Kabezi, turaja ivuga butumwa gateguye n'ishengero ry'Adventiste bikiriri gabereye kuri stade Intwari. Tuvuye aho turaduga ahantu biti Buraza ni muri Gitega. Nta kintu mbona kiba kigoranye usibye ko nari nabivuze mu kugera aho ivuga butumwa ririko rirabera. Navuze ibintu byo kwiyunguruza nivyo biba bigorana, ariko wamaze gushika kuri tele nta kibazo kiba kihari. Iyo nta kibazo mbangira kuko mba ndiko ndambaza Imana, nta ngwane kabisa, nta kibazo kiba kihari. Iyo cimwe ivuga butumwa turaririmba, ndavuga guhimbaza ari nk'ahantu bishika tukahamara nk'imisi 3 canke 7, turaja kurarika kungo dutera kamo ko abantu ko boza tugasangirira hamwe ijambo ry'Imana. None ubwambe yagarutse ryari kibazo hande kaza yamtu Yes agishamisa Wow wahe kamutumbu kana bembe karibu wena data jamari ubu kwizera kwawe nagiye nemeye kukwata kana data n'Imana n'ijamwe mu yera. Amen. Mubijanye n'ivuga butumwa cyambere na mbere turasaba amasengesho kuko Satani ntabwo ahimbagwa n'igikorwa c'Imana kiba kuko kiraje imbere, na cyane nimbara abasiguzi canke abaririmbyi abatera ibibazo bitandukanye binabiriye, ariko turi mu isi y'icaha, ibibazo ntibibura, ariko kintu nyamukuru dusaba n'amasengesho. Umwana azokwinjira urusengero ruzosambuka. Haleluya. Mukomezanya Yesu. Mufate ibikoresho byanyu byanditswe mwigisha ishengero zikomezanya Yesu. Mugiye kuyisharira shingiro. Nibaba tuvuye aho turaja i Burusi.
uyu mutambukanye wawe intara yawe y'amavuko niyi Makamba. nimurabe neza mubona abo bantu badasa no kwasama nibasama murabona n'iminya ari kimwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Nimurabe n'ingohe, ingohe nimwitegereze neza. Ingohe umwe amwenyuye, umwe azidugije, ubona umengo nigishika inande. Hari n'igihe binashika mushikara ntimuse neza ijana ku ijana. None nimwavuze no kuririmba ariko mwaje kuririmba bakarebana nimwabibonye none. Yesu ahabwa icyubahiro. Mbo haleluya. Uri tuvuyeho twaciye turangiriza muri rirara ariko ntitwarangije turakomeza aho bashoboye kudutera kamo bidushobokeye. Murazi ibintu nko muri kino gihe byo kwiyunguruza biba bitoroshe ariko bidukundiye amavugabutumwa turayitabira. Ngiza mbwira abantu navuze mu bikorwa umuntu abakora na cane cane icy'uburiremvyi n'amasengesho mukomeze kudusengera hama yaba nkuko twabwiye ati mw'ivyo bikorwa vy'ivugabutumwa dukora n'ivyo byo gufasha mukomeze kutuba hafi abantu nyene mutuba hafi. Imana ikomeze kubahezagira n'abandi nyene turabasaba mukomeze kutuba hafi. Ntibiba vyoroshe amasengesho yaba mu by'uburyo yo hagaze kuza gufasha abatishoboye ego.